none hawa mugore we nozo ukabagara kweri aho yashiri nawe sangaho bagare Azizi mbagara mbere ndakubwire tese nakuzanye kugira ngo uzurajya gusa utazi gukora iki noneho rero izo nzara zawe wozirya jewe ndi umwana mu gisagara bagenda kuvundura bareba hariya ruguru bazi kurima kwanza ino musi nari nzi kuza kurima raba ingene nisize ntayo umupodo nagize iki ucunze nangahanye mu masuka nakuzanyaho amafaranga baraba amafaranga ava ngahanye none raba ingene ushaka utavyisize n'amafaranga uzoronka shiri nakubwiye jewe sinaje kurima iza papa yansigiye itongo kugira ngo ngire ikinzi ndarirondera mutwo kurya urumva ubu rero nawe nakuzanye kugira ngo turabe iterambere ry'abana tuzokwibaruka ubu rero uriko uranyereka inzara umviza shiri turagenda uza n'abakozi bakora muri iryo tongo nani jewe sinzi kubera umukozi wo mu mirima uko niko uriko urambarira abagore bo mu gisagara mwiyumvira yuko kuba mu gisagara ari ugutarya canke iza rero seri ubu tugiye gusubira ruguru jewe ngenda ruguru ntuzogenda sawa ngutsa ngenda ruguru tubwirane twese tuzoze turarima bikeya bikwiranye n'abaruguru hama turabe ibyo muzoza murajya n'ukuntu mukunda imiseri ubu ko wirirwa kurima imiceri tugura amafaranga iki mbe urazi wa mu muceri wa misi yose ukuntu kama amaraso wewe uko wirirwa urarima imiceri tugura amafaranga mu mabotiki urazi wa murajya umuceri wa misi yose ukuntu wo kama amaraso Ega Rudoviko n'amahoro reka muhungu aho ubona narizaniye akaziri bavuga ngo uhushe itungahushe umugore ahubwo iyo ntuma ndamubura none namakika mugenzi yo nguyu aguma ntagenda gusa hakurya kurondera wapi ngizi tomati zirananiranye kubagara none se nguyu umurima aha nta soni kweri wiyemuje aka gacimbiri kose kamenya ko utaja mu murima kurima kweri ubona je n'umwamikazi wanje haja mvuye kuropora umusenyi nawe avuye kurima ariko gamuka Rudoviko aho ubona ko jewe nsumba ubwiza Aho rero. aho twagenda kurima Aho rero. ubaza ko usumba ubwiza gamuka Rudoviko ntabona yuko uri umvye ndabwiye ikintu kimwe wa mugore we umuntu wese n'ubuzima bwiwe wowe uzofana iyo suka nyene ko wamanutse ejo ntaragera aho yibagira gira indero we wa mugore we Rudo Sa. uzogenda unabagure umugore umukure muri bwate mu mwaka wa 2020 abagore badufasha akazi narakubwiye iyo bwate ntiwamukaye mu bwate turamugurira radio azaratamba azi gukatika nivyo gusavye madani twikwigira ariko gama muka Rudoviko baca umugani mu kirundi uku kananira abagabo ntiyimye ariko gamuka Rudoviko ko je mfata isuka nkaja kurima umugabo wanje agafata ibyo akagenda gukura imisenyi muturushe ubuzima tufise inzu kandi mama n'inzu tubamwo siyo mwe mubamwe ndarungika je abakozi bakagenda kurima nkabafasha ikice ngwaye gusa none agenda ubuzima bw'iwanyu mwebwe ntibuturaba aha mwagiye muri mwana ko ari mwebwe Bujumbura yose muba mu nzu nziza urabona neza muba mu nzu y'igitangaza Bujumbura yose inzu nyine y'igitangaza reka Rudo naco wanze uyu ariko araminika ituku mana twigire ubu minikiza ni umugore waje ufana isuka mu rutugu candakuraye mukuru kimana wowe nubona ko ari John umugore wanje ni mwiza mugabo nibuza kwakora raba muka Rudoviko muzobura itembera kwira amanyama yawe mwamikazi reba ukura amaboko mu muzu ukore mwamikazi bareke niyo mpamvu bazokwama kuri cyohoha we Rudo ndakumvise ikigongwe muzofana amasuka nohore ubu nukukwamiza muri kuri kabucungu urumva kuri kabucungu wewe nyene none ugumamagara ciza n'abamamagara umwami urumva abantu bo bahabwa mu maso mwami umvise ndavuga ikintu kimwe uzoguma uri ciza umve rero ndagiye gukora sivyo uno musi saa sita nturya urukoroto rumwe sindaguha ndagiye gukora